inyigisho tumaze iminsi 5 turonka ni inyigisho novuga nti zaratweretse ikintu tutari tuzi na cane cane abo baba tumaze umwanya muto muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru. Rero twarabonye yuko ibi bita conflit byo kwita amatati nuko amatati yamariho, amatati nta na hamwe hazobaho hatabaho amatati. Kimwe gusa nuko amatati yose amatati ntashobora kwaduka mw'ingwano canke ugusesa amaraso. Na hanyuma rero twebwe baratweretse neza igikorwa c'umumenyeshamakuru. Umumenyeshamakuru ategerezwa kuba ari umuntu twovuga tuti ategerezwa kumva yuko ahantu hari amatati ategerezwa kumva ko afise uruhara. No kuvuga ico bita kire nous sommes sensibles au conflit. No kuvuga ko dutegerezwa kumenya ikibanza cacu. Ico kibanza cacu ari go ruhara rwacu nago nta rundi ruhara atari uko twebwe nimba hariho impande zibiri zishamiranye nuko twebwe tuja hagati dutegerezwa kuba nk'abahuza. Muri uko kuba umuhuza rero nuko mu vyo utanga mu vyo umenyesha nuko utegerezwa kwirinda guhengama. No kuvuga ko uvugisha impande zose. Hanyuma rero muri uko kumenyesha amakuru twarabonye yuko hariho amajambo umuntu adategerezwa gukoresha. No kuvuga hari amajambo aza civutu, amajambo aza aca urubanza, amajambo aza aca intege umuntu canke amajambo aza asubiza hasi uwundi. No kuvuga ko ata majambo ukoresha aza muri iyo ntumbero iza kwerekana uruhande uhagazeko uru canke ruriya. Hanyuma ikindi naco muri ico gihe c'ingwano canke co gushamirana kw'abantu biboneka yuko hashobora kuba hari habo vyakozeko. Abo biba vyarakozeko rero no kuvuga ingene ubwo tutegerezwa kwigenza twebwe nk'abamenyesha amakuru nuko abo vyakozeko dutegerezwa kugira uko tubafashe ntitwobavugisha nk'uko dushobora kuvugisha abandi bantu. Nuko bafise nabo uko bameze bivanye n'izo ngorane baciyemo. Hanyuma rero mu gihe kandi cibihe bimeze nk'uko hari abantu bashamiranye harashobora kuba ikindi naco cibihuha. Ikindi kintu twabonye gikomeye ibihuha rero nuko twobitandukanya n'amakuru na cane cane nko muri iki gihugu cacu hari vyabonetse ko hari amaradiyo yagize ibibazo usanga abantu benshi baronka amakuru biciye ku bihuha. Muri ko guca ku bihuha rero urumva twebwe nk'abamenyesha amakuru rero baratweretse yuko ivyo bihuha sukubifata nk'inkuru ariko kandi sukubishira hirya ngo ntavyo nkeneye. Igihuha urashobora kugicako hanyuma ukagikuramwo inkuru. Mu kugikuramwo inkuru rero murazi icerekana ko ikintu kiri ngaho ko ari inkuru. Murazi ibibazo umuntu ashobora kwibaza, mbega bivugwa n'ibiki, mbega vyavugiwe hehe, bivugwamwo bande, mbega none ivyo vyabaye kubera iki. No kuvuga ni murabizi nk'abamenyesha amakuru barabizi ni ibibazo bishika kuri 6 vyerekana yuko iyo nkuru ikwiye. Hanyuma rero naho tuca tuvuga tuti rero ico gihuha kiba cabaye ngaho nuko twokwirinda kuguma tugihanahana gusa. Kugihanahana nivyo ntawe ubibuza mugabo nk'umumenyesha amakuru nawe aheza akakivuga nk'inkuru yabonye ko yakwiye. No kuvuga umumenyesha amakuru atanga inkuru mu gihe ayifise.